reka tubaye ikaze nkuko naheruka kubivuga mu kiganiro ceje ubushize aho navuze nti ibintu byose birahinduka, ibihe birahinduka, ubuzima burahinduka. Ikintu kidahinduka n'amategeko arahinduka, ikintu kidahinduka ni impinduka zonyene kuko zo zihora zihinduka n'ubundi. Mu gihugu c'Uburusiya bisanzwe bizi ko bobo ibibazo nk'ivyo twe mu Burundi tuko turagira ku bintu bijanye n'igitoro, bobo ibi vyatezwa kuba kure yabo cyane. Ariko kano kanya ni bamwe mu bantu bafise ikibazo gikomeye cyane c'igitoro, aho imodoka zabo zishobora gutonda umurongo w'ikilometero n'inusu, hafi ibirometero 2. Woca wibaza ati igihugu c'Uburusiya mbega ni giki cyakibaye kugira ngo ibintu bigene nk'uko? Misanzwe aho batunganiriza ibikomoka ku bitoro canke amaezine y'ibitoro ahingura aho fete ibitoro, za drone za Ukraine zarahaturikije. Zihaturikije kano kanya ikibazo c'igitoro naho kiribonekeza kandi ku nguvu nyinshi canke mu bunini bw'ico kibazo. Imodoka zishobora gutonda ikilometero n'inusu. Iyi ni inkuru ya BBC, ndetse abo banashize ahabona amasanamu y'imodoka zitonze umurongo bakoresheje drone ica mu kirere, iraheza yerekana uburebure bw'aho imodoka zitonze kugira ngo zishikire station banwisha k'igitoro. Ikibazo wewe uri mu Burundi ushobora gutondeka imodoka yawe nk'imbere yawe ugasanga hari imodoka zirenga nk'ibihumbi 5, ukwemera gatonda inyuma yazo ukizera ko uzoshikirwa. Reka ncishe gato amaso mu vyiyumviro abakurikiye inkuru ya BBC bashoye gutanga. Bavuze ngo nibagire systeme ya gitoro pass. Ubundi aravuga ngo ikibazo gikomeye muri ivyo bihugu rero biteye imbere nta magendo zibayo. Tikiba twenga mu Burundi naho bishika igitoro kikazimba canke kikabura, ariko cya magendo ntikibura. Ubundi aravuga ngo ngoreka ivyo ngo mbega nitwona bigeranye no ngahi wacu Burundi. Ngahi wacu Burundi ngo burya nubwo bavuga ngo igitoro carabuze ntabwo cigeze kibura, kubera ko iyo uravye ubwishi bw'imodoka ziri mwibarabara urabona neza ko atakibazo c'igitoro gihara. Ahubwo ikibazo c'igitoro icabaye ikibazo nuko vyahinduwe uburyo cadandazwa, nayo ubundi nticigeze kibura. Cabuze ku ma station ariko icamagendo ntikibura. Unavuga ati yamba BBC mwanyura umogi mwese, taho muri ko mutubwira yuko iritiro imwe nayo bacizimba nkuko biri mu Burundi. Titwebwe mu Burundi urashobora kugenda urugendo rw'ibirometero 4 pani ico kilometero kimwe uri kurondera ico gitoro. Hari uwundi sinzi ko ari umunyarwanda avuga ngo Barundi umuze mwaronka ikindi gihugu mwumva ko mufise ikibazo kimwe. Ariko reka kumbure izi bivyiyumviro by'abantu batanze muri inkuru ya BBC aho Uburusiya buri mu cyo kibazo c'igitoro. Reka ducisha amaso ahubwo ngaha mu Burundi naho ku myidogo iri kiravuga mu nkuru y'ikinyamakuru Jimbere magazine. Bashizabona uno munsi mu masaha y'isaha 5 z'umurango banditse bati tubwizanye ukuri aho muherereye kwiyunguruza bimeze gute. Baca batanga ifoto atahamubona ni ku gituro c'amabisi mu gisagara ca Bujumbura, aho abantu bagandagaje babuze ikibunguruza. Nk'impanuro mwosaba ko hokogwa iki ngo abantu basuye kwiyunguruza neza. Reka navyo tunyuza amaso gato mu vyumvira abantu batanze. Aravuze ati ahubwo abantu nibame bitegekanirije tenido sport, baca bahataka n'amaguru. Unavuga ngo mu misi zahubwo no gushira yitegeko ko bazobona tondeye bisi ari ukumuca mande kukazoba ari karateza uruhagarara mu gisagara. Uyu rero harabaciye bakorokera ko baragira ico bita répondre canke reply, baramureplyinga basanga bamwishura baramubwira bati wiyumviriye neza sogo. Ati mu bisanzwe biranatangaje kubona nk'umuntu aba mu makartier yegereye ville, turavuga nka za Musaga, turavuga za Kanyosha, turavuga za Kinindo, turavuga za Jabe, Bwiza, Buyenzi, Nyakabiga, tugasanga imirongo igera nka hariya. Kandi
bakemera bakarindira bisi batazi kwihaviza atanobaha nyirandevu kwaza kubatora ati mugabo aho hantu bakamara amasaha 2 amasaha 3 kandi uruzuba ari gwishi cyane bati ca wibaza iyo bagenda n'amaguru rwa rugendo rutabatwara isaha atariko bahamaza amasaha 3 ati nari ndashigikiye kwico ciyumviro ko hoba hitegeko ribabuza ko barindira amabisi abantu bumva ibintu mu buryo butandukanye ati ubundi ati none nk'ubutonze nk'isaha ukwije neza ubundi avuga ati twebwe Makamba nta kibazo c'igitoro dufise kuko iyo kibuze ku ma station cha tucitorera mu babanyi muri Tanzania ahubwo abari ku mipaka bari bakwiye kubera ikiraro abandi bategereye ku mipaka kugira ngo igitoro bakibone. Harundi yavuze ikibazo gikomeye cyane kuri bino by'ibitoro avuga ati ikibazo je n'umuntu ariko ndumva none mu Burundi hano mu karere ko ari twe tubuze igitoro gusa mbega nta bagwiza tunga bahari tariki conzi neza harishira hamwe lihurikiyemwe abagwiza tunga nuba nishira hamwe ry'abagwiza tunga none niboja hamwe ico gitoro bakakizana canke naho batabishoboye bagasaba leta igaha isoko abagwiza tunga mva mahanga bakomeye bafise ivyo vy'imitayi ubundi ati none leta amatagisi n'amakore atozwa nta kuntu yo vyifatira mu minwe ico gitoro bakaba ariho bakizana. Ubundi aribaza ati ikibazo je niki rero ati yaheruka kuza umugwiza tunga w'umunyanigeriya bita Aliko Dangote ti umasezerano nari numvise agiranye n'igihugu c'u Burundi harimo cyo kufasha igihugu c'u Burundi kuronka ifumbire no kubaha igitoro kuko we asanzwe nagihingura none ikibazo cyabereye he kwico gitoro na nubu tutarakibona. Undi avuga ati ibintu inyishu yavyo ni gihe ati nitwitege ko hari umuntu azobihindura ubunyene reka turindire igihe n'umucamanza mwiza. Abantu ngaha batanze ivyiyumviro byinshi bibaza kucokogwa kumbure nawe uri kuradukurikira urafise ico wibaza cokogwa kugira ngo kino kibazo kive mu nzira. Hari unda komoje ku kibazo mbona kandi gikomeye cyane naco sinogenda ntakivuze ko ngaha avuga ati leta yerutse gushiraho iherutse guha uburenganzira ivyo bita exoneration yo kwinjiza imodoka electric zo bita full electric canke hybrid donc ishobora kunyongeshwa igitoro canke ikanyongeshwa umuyaga nkuba ukozo kwinjira zidatanze itagisa aho hakaba hatanzwe ikiringo kiri hafi umwaka wose. Ati kibazo cyo kwibaza niki rero none ko ata station yizo modoka hari bizoca bigenda gute. Ubundi avuga ati yaciri nawa muri prayinga munsi amubwiye ati hamaze kumenyekana station imwe gusa mu gisagara ca Bujumbura yuko ikoresha umuyaga nkubo nariko naho nyene ati mu gusharija imodoka bitwara umwanya ungana n'isaha yose. Ati none nkizo modoka bagiye kuzigura bazoca bazisharija hehe. Ati kiretse nimba Regideso ishobora gutanga umuyaga nkuba ku buntu abantu bakisharirije muhiri wabo. Aronda avuga ati ico mona cokogwa nuko boreka kuja muri ville ngo bakaguma muhira. Uwo yaravyunyuye. Aronda avuga ati ahubwo ico bacizere ku bwanje nibasubire bareke amataxi moto n'amabajaj mbere n'amataxi velo harenge ko bwa bukinga bw'ubufuji babureke byose byinjire muri ville bidasavye impusha. Ati kuko navyo nibinyamapine ati ivyo vyokorosha ikibazo muri bino bihe okuyunguriza kugoye. Abandi bati ahubwo ni mubandanye mutera kamo indongozi zitwara igihugu
ngira ngo ntibarumva uburemere bwa kino kibazo. Uwundi ati ntabara ubu ngo no mu Burusiya baratondera bisi kubera Ukraine. Ati nta utonyagirwa imvura iguye. Uwundi ati burya ibihe biha ibindi, nta gihe na kimwe nta n'umuntu n'umwe atoshikirwa n'ibyo adashaka. Ati biratubaye ko atejo bishobora kuba ku bandi kandi natwe bibaye ko si iherezo, ejo kino kibazo gishobora gutora inyishu. Reka norohereze ngakumure ivyumviro ni vyinshi, ndabona mu gihe c'amasaha 4 gusa iyi nkuru bamaze kuyitanga ko ivyumviro bishika hafi igihumbi. Bege nawe uri kuradukurikirana, umuti wo kwiyunguruza, umuti w'igitoro w'ubuyuhe, mbega leta canke abajejwe intwaro biyumviriye cyoko kwinjizwa ingendeshwa electric, amamoto electric, amabisi electric, n'izindi modoka nyinshi z'amafere promenade ziri electric. Mbega vyoba ariyo nyishu nziza y'ukwiyunguruza? Wowe dukurikirana uvyumvira gute? Aho muri mbega namwe kwiyunguruza bimeze gute? Ibiciro wababigira uko bashaka no kuri ya mabisi kubaduga ruguru kubakorera mu gisagara cya Bujumbura, mbega bimeze gute? Reka duhure mu makomantere duhanana ivyumviro. Bye bye.